ubwo wowe utwoga urumva uracari kuriyumvira ibintu bimaze imyaka ibintu vya hariya byo mu misozi ubuhungu bwo mu misozi mbere ndakubaze kwiye ndabona ko nawe tuzohava dusambura icyo kirari bari byo bigira yego bavuga gutya ubona gutera inkuru bavuga gutya uri munsi y'ijuru ntatinya imituragara ukiri kuri nosi rega hano umuririmbyi w'umufaransa yavuga ngo si la première fois tu ne réussis pas il faut essayer la seconde fois uravyumva bizoguma biduteza ibibazo moi personnellement siniyumva nkuko ndi umugore wiwawe tanke ntazwi n'amategeko kandi mbabarire cyane kuko aziko ndagukunda vraiment ndagukunda ariko kuba muba muri iyi situation n'umumengo ntabyo noshobora gijugu waba utekanire sibyo les fruits d'amour Maria les enfants ok maman não me dá su padro yari David utama su padro yari Netflix none burya wabonye akantu je nagize urabona hajya namaze kubibona nicyo gituma nahaye dokima zose umupolisi ntiwigire murigire kandi ikinyoma ntikigera gitsinda ukuri ko mana witwa nde urumva koko Imana ni Imana kandi ndagushimira cyane wakoze n'ukuri wumva ko ndagukunda kandi cyane ukuri nanjye ndamukunda Mana yanje nyuma y'igihe kirekire gihetse ndi mu hujya buroko ndi mu gasho nongeye kwidegemvya urahansohoye nongeye kubona hanze Mana ndagushimiye cyane warakoze wabanye nanje reka ntangure kugushimira jewe Eric wafashije mu bihe bigoye murazi yuko twabanye mu bihe bitoroshe mu bihe by'ingorane zidasanzwe tugwa tuvyuka rero mfashe kano kanya ngo ndagushimire nongera nagusezera ndabicishije muri rino kete
sinashimye kubikubwira amaso mu yandi kuko nibajije ko hava ubitahura ukundi. Ukiyumvira ko ndagutanya urugamba rwo gupfunguza kwihangana. Ariko nashimye kubicisha muri rino kete kuko urabona yuko imyaka ni myinshi ndiko ndakura, kuguma ntunzwe n'uwundi muntu biteye isoni, kandi n'abagenzi tugendana barantwenga nanje nkumva ntabinezererewe. Rero narose umuntu ambwira yuko yamboneye akazi hanze y'igihugu. Ubu rero nanditse nongera nkusezera, ngiye mu mahanga nahumvise akazi. Ibisigaye navyo nobashimira kukuntu mwagerageje kunyitaho, munyereka urukundo, murantunga iminsi itari mike. Muze mugira ibihe vyiza. Ndangije ndabashimira ukuntu twabanye neza n'urukundo mwanyeretse. Imana izobahezagire. none vy'ukuri izi si ingorane jewe nitayeho na Eric agaca agenda agaca ntabwo mu rugamba. Izi ni ingorane je nitayeho. Ko Imana yari yarangiriye ubuntu ikankura ariya ku gatumba, nkaba nari ngeze kuri urugero ndiko ibi navyinjiriyemwo iki. Kwihangana sinari nkwiye kumureka nawe ahama akagwana urugamba rwiwe. Nawe ndabira ibintu vyose biriko birambako. Ne nk'uyu nawe aragiye ntavuze kandi azi ko ariwe twariko turagwana muri uru rugamba vy'ukuri. Nukuri je sinikwegeye. Nca ndabigenza gute? Kandi ariwe yari yarambariye ati je sindi umuntu muto. Ariwe yariko arakina irya diri na wa muhungu. Ubu ndoca ndabigenza gute? Ndavye nabi ndashobora gusubira muri karya gasho. Kwihangana akavayo agasubiramo. Nyabira ko niko ndabona hafi dosiye zimwe ku mutwe wacu, kandi izo dosiye zimwe imwe ikunze nawe bakunda zibiri, izindi turavye nabi zaguhitana. Cyangwa akarorero urabona ko Joy bisanzwe agomba kiri ku mugaragaro ibintu vyose twagerageje kumwigeza
ngiye gato urabyumva mbeko ndiko ndasarara nyine ngo niwe baramvuga igani bigatso yego urabyumva ugana kwa ikintu kimwe ni gute ushobora kwerekana ko Joy finali matatuye kugira ngo nitwite mu muteguro bw'urubanza ko ndabona yuko Joy agashoka kuganje karamuha kandi imfungwa zofunzwe nitwe kwerekana ko Joy atapfuye tubashe kumutangaza kuko urabona ikiduhangayishije twebwe uyu munsi turetse ibyo byose bidukwega biturondera sivyo nuko daboro umwana abanza kuboneka mugabo umwana kuboneka urazi neza ko twavuze hose yuko yapfuye uravyumva ni gute twumutangaza kurumva ikihari nuko tumutangaza no kurondera daboro twamubuze urabona umwanya tumaze turonza twabuze sivyo ni gute twumutangaza bitaduhungabanya bitesha agaciro ikirego twatanze ko yapfuye urazi kuza kumanura mu bintu byinshi umutwe n'agatoyi n'umutwe Jerry urabizi ibyo bintu uvuze byose rero burya nanjye maze iminsi nguma niyumvira kuva aho tumuburiye mbona gushika uno mwanya ntituramubona ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nico kumurondera kirumvikana ko umwana ntituzi ahari ariko jewe ngaruka hahandi ibintu bibiri birihutirwa kurondera Joy ahari de tudasiga inyuma no kwiyumvira iyo strategy waruvuze yo kuraba ukuntu burya rubanza ukuntu twarutanguye ko turaba ukuntu turuhagarika je bituma ndiko ndiyumvira ibyo icyambere urabona ko umwana twaramubuze hanyuma ikindi kintu umusheri wanje tukwibagira dufise umwana akina ubwenge cyane nta kintu na kimwe ahabigiye ku mugaragaro kandi nibaza nkaradusapotinga ukuntu ndabibona sinumva ingene yazimiye ashobora kuba ari yagiye kumushaka kwiwe icyo kimenye ubwo nashagiye twari mu rubanza uribuka yuko kwihangana yavuze ati burya naje mu gutoroka umwana wabo niwe yampaye imitwe rero ndabifise kubwoba ko n'ubu Joy ashobora kuba ari we yatorose ubwiwe abishaka adashaka kuja kwiga hanze ubwo niyumvire ko Joy ashobora kuba afisemo uruhara ku kuntu yazimiye mu ishyamba tukamubura nicyo gituma mvuga nti ashobora kuba kumbure hari hahanagiye asanzwe azi je ngaho uruhande rumwe ndagira ubwoba nk'umuvyeyi urundi ruhande naho niremesha ko Joy ni umwana wanje ndamuzi arashinga ubwenge cyane ahubwo mvuga nti uretse ko turiko turamurondera tumenye exactement ahari ataradevora amasokre yose ifoko dukurikirana turabe ingene n'iryo rubanza kuruhagarika uti kubera iki impapuro zose urazi yuko zari muri iryo varize yaragiye visa passport kila kitu urazi ko twarabihombye twarabibitse sasa aha tugatrenaya na gatoya ndaja mu mpimba uje mu mpimba nande mva bica bwenda gute ahubwo tube turiga ingene twobikora nayo gutangaza n'ibisanzwe nkuko uvuze uti ko namada guhanura urabizi ko wari jewe ari wewe ukigushikiye ni jewe nawe ni wewe amaradiyo arahari ama WhatsApp arahari kiri ngaho nyine kujya Joy hari ikintu kuvuga kandi kinkotse ko cyane kuba yaratorotse samblage ujya mwana afise n'uruhara ko nibuka n'igihe tugira ikiganiro bwa mbere namubwiye ibyo kuja iburaya nkibaza ko aza kuryoherwa twarize tuvana ntabwo n'idini ryo ryatweye wamusi turi babiri warabona yuko yebana yaguma nta birebire ajimitse wamenyanaga komanda mu maso karimu rurasasa uravyumva rero ndabona ko ari isano rikomeye y'ivyo yakoze n'ivyabaye rero sasa ngomba nkora iki ubwenge aho buri kandi bazawe ko unyemera cyane cyo ngomba nkora n'icyaha burya ikintu hagera ku bajije ni gute twotangaza umuntu twavuze ko yapfuye uja kumva
bisanzwe tuba turabasazi mu mutwe turaba ubwenge tuvugamwo ntidutangaze umuntu ahema dutangaza ikiziga kuko urabizi ko n'umucamanza twese tuvuga ko twamuhanje twese sibyo yes nico nibutse kuko na docteur turashobora kubicana ku rundi ruhande urazi ko twavuganye kuba twobihengeka turi kumwe normal ko nawe nyene twaba tumutabaye gute imagine nk'ubu abonetse urabyumva abonetse na dogita vyomubwira ko ikibazo tutabanje guhengeka gatoya inda rero twige iki kintu dufate yuko dogita turi ko yapfuye mugabo nawe yaheruka yamurungitse aho twagiye kumuraba bakatubwira ko atabo kihari dusipoze yuko batubwiye ko nabo nyene batamenye iyo yaroye mugabo amatwi basumira yo batakihari bakabona ubwo batwandikira igihe attestation de décès twabwo tubikora nje ko niyumvi urabyumva hama itonde tubaze impunzu yagiye yambaye sivyo ico gihe rero nje niko ndibaza mu mutwe sivyo ndabizi ko ari fake duca tuvuga ati impunzu hari gafise duca tuvuga tuti kome tutamenye ko yapfuye sivyo duca dutangaza ku marezo sosio yari umwana ariko ndaramye ndiko ndakompoza rero avis de recherche dushira ku ma réseaux sociaux ku ma radio ntidukemeke ngo tuvuge indimi zibiri urabyumva kuko ubu kiduhanze cyane nuko tumubona hama tukamubona mu bwenge bwinshi bitadukomprometa muri rwa rubanza no mu muntu twabagiye ko yapfuye tuvuga tuti rero twinzwe tumubona n'ubwo twiye ko yapfuye tuvuga tuti yari umwana ari mu kigero kanaka baravuga kuje imyaka 12 sivyo yari yambaye gutya aho mu batubona nimba ari wamunyuruje aho bamutubonera tuvuye ko yacapfa batubwire ku bitaro yuko ari bamuguriye sivyo ko nawe nyene batahambye ikiziga uravyumva aho bamutubonera tugacishemo ahema canke ari ikiziga babwira abavyeyi ba tuje gutanga n'inimero zacu za telefone hama tuje turindiye bamutoye tuzobanza twiruhutse twaranze kuko urabona hari igihe utari umuntu utari ikintu ku muntu ukazona kirabaye ko n'uri tuzi yari tumubonye rero tuje tuvuga tuti yemwe mwabacamanza bwa wundi muratwo twebwe tutamuhamvye bwa wundi turamutoye mutabaranye nimba murutira urubanza nimba mugira gute ivy'ukuri ngibi hanyuma natwebwe tuba tubaye libere riga kujya kumwe ariko ndaniga kwihangana warabonye ivyo ujya mucamanza akubise hasi kujya kumugwiwe yabijya nk'umuyiwe yavuze yavuze ngo ndahimba isura anaga waracho wumvise wewe rero twogira imana bigaca bya potere y'amari bigahera nimba baburekura nimba bareka twebwe tugaca twigira zinza nitubanagira ujya rubanza hama ibindi bisigaye kujya bivutse bijya bipapuro mukuri imana yo mwijuru twogira imana n'uwavyivye agasanga nta birebire byarimwo basirimba ry'amafaranga yo twatekeye y'amadolari make akaba yagatwara agacatamura kugira ntiyamenye wavyivye kuba tunatomboye erega burya batanu warabishira n'uyibarabara ngo tumenye bavuye ngo hari ibipapuro batoye ahantu burya usanga batoye irya sakoshe niba yarabitabuye kugira ngo ibe centrase ry'amadolari uravyumva babone kuyatwara rero ufite espoir uravyumva naga plan akuna niko numva no plan je nibaze yuko kibananya kumva ko bwenge nawe bose ego ivyiruko uravuga naje navyumva kandi n'ivyo ibiza bidukiza kuko uravye mu jije ukuntu yavuze ngo ntawugwana ntawutsinda ntawuniga ikiziga ufite hajya kwihangana ndetse nk'ikiziga kuko urabona ko igihano cy'ugupfa ntikiriho bagufunga imyaka yawe yose uvuga yafashe yuko yapfuye takiriho urumva rero ko biba bihinduye isura aho ugiye yabivuze tugafatwa muri aya manyanga palpable bakabifata rega na jewe nawe ni mugasho none abana bizoja bigenda gute nubwo jo yiyoboneka baca baja mu mfuvyi
gusa je ikintu c'icigwa ndahakunda ibintu tuza turabikora twiyumviriye neza burya gukora ikibisi vyiza urazi Umbera mbwira narabico ndahahombe jewe ndi nk'ikibi kandi abizi 30 miliyoni ivyo nibisanzwe nayo natuzi sheri wanje 30 miliyoni twarurya mu dogiteri uriko turondera nyine kuvura kugira zoroti ivyo ni n'umuntu arapfa agahenda navyumva ivyo ivy'ineza uri kwa tumurina nawe uvuga ivy'ineza we nuca ndaguheba we sinakurongoye bidaciye guteka wewe we nubizi none n'umugore wanje ntuzi yayo ndabizi oya ivyo vyihoze ndabizi mugani uko biri kose niba warandongoye bidaciye mu mategeko vyose ndabizi kandi nabikubariye yuko ntavyishimiye ariko ikintu ariko ndakwereka ngaha sheri wanje 30 miliyoni twari kubona parcelle tuyiguramo ego nivyo ni neza iwacu muga ndiko ndaraba no munsi biraduhindukiriyeko turiko turondera ingene turotera urubanza turiko turarondera ingene tuzokuvura ujya mu docteur vyitwe yuko two turondera ikiziga kandi umwana asanzwe ahari uranyumva sheri ntahungure vraiment suku kugarariza mu byo umbwiye ubu rero 30 miliyoni twamuhaye zigire zikopoke zigenda none finalité ubona itubereyeho ari iyihe none ko tubigize mu ruhombo umva fuko duhinduka kandi nawe nubwo ndongo udaciye mu mategeko niba utazobishira mu mategeko ndabona ko nawe tuzohava dusambura bavuga gutya ubona gutera inkuru bavuga gutya uri munsi y'ijuru ntatinya imituragara ukiri kuri nosi rega hano umuririmbyi w'umufaransa yavuga ngo si la première fois tu ne réussis pas il faut essayer la seconde fois uravyumva noneho anyway kiri ikindi kintu ivyo vyuko duhebana vyo vyimo iri kintu mbega urabonye imbere yuko ndya rya kofe ijisho ry'ujya mu jiki je nari nzi ko kwitiye sinye ujya mu polisi ngo munyarukane sinzi ko wabibonye wese ko wabibonye uravyumva yaramukubitiye isinye mu masegonda atarenze nabi numva ikofu wamenyana inyundo badeye mu maso uravyumva hama mu nyuma jewe ngangabutse mbona ngo urubanza ruheneye imbere wewe n'akantu wabonyemo wewe ahubwo rero nakwiriye ibintu tubiroterekana twogira imana akaboneka ibintu by'uko tubananye mbona tubivemo n'ibindi bivuze nzogerageza sibyo nzogerageza nyine ubuzima butumbera njyewe kenshi na kenshi ariko nyine nabizi amawe byo buryo amategeko duca mu manyanga urabizi mbari tugomba duca mu manyanga mwongere nibaza ko ako biguma tuguma dukora ibintu bitameze neza bidutera ibibazo bitandukanye rero nawe tuzokumira turi abagenzi nka kujya kwa frere sere ibintu vya muru navyo nzoshe twiga uburyo tubikura mu nzira bizoguma biduteza ibibazo moi personnellement siniyumva nkuko ndi umugore wiwawe tanke ntazwi n'amategeko kandi umbabarire cyane kuko aziko ndagukunda vraiment ndagukunda ariko kuba muba muri iyi situation n'umumengo ntavyo noshobora gijugu waba utekanire sibyo les fruits d'amour Maria les enfants ok aman Supadro yarije utama Supadro yarije na kesi ok barabwira sasa turabana duhurira bia ibisesi bibira wese zinazifise sinzi ko zizohera kweli wavuye mu nda y'izozura mu nda y'izobabara mbwa muzoneza kuba turi kumwe nawe hano kukubita kabia byatukibagira imibiri yaragavuye urubanza kwitaba wapi hatuwezi urabyumva hari uwo kwitaba kuko turacari mu bintu bitagaragara neza bikiri flu urabyumva rero cyane igira ingonza ahubwo nango
bisanzwe kwiye bijya abantu buzuye akagaye kadasanzwe urabona ko barindira isaha ya mbere isaha ya kabiri ariyo bategerezwa kuza kundindira jewe kintu birabaho igihe cyose umuntu yagiye kuburana abacamanza barinjira bagasanga abantu bose baricaye baje kuburana mugabo je n'abarindira isaha imwe isaha zibiri niya gatatu ijeko none burya wabonye akantu je nagize urabona hajya namaze kubibona nico gituma nahaye dokima zose umupolisi ntiwigire urigira kugira ngo ndonke aka kanya kingene tuvugana nawe mu bisanzwe hajya wewe rindira gatoyi gusa ndakwandikire urupapuro rwerekana yuko uvuye mu gasho hajya se fini kurubanza rucitse impaga nico rero nakubwira yuko ico gisigaye gusa nta bindi se fini Imana ni se wipfuvye koko barabivuze cyane kandi ikinyoma ntikigera gitsinda ukuri ko Mana witwa nde urumva koko Imana ni Imana kandi ndagushimira cyane urakoze cyane gushima kwiye mu bisanzwe Imana yama igaragaza ukuri igihe cyose ikerekana inzirakarengane kuko mu bisanzwe aha ni Imana ibikoze mu by'ukuri najewe bugenda ndasabye Imana imbabazi ko nariyibagiye nza dufate ngomba kuza kwigwanira jewe nyene kujye rero abacamanza bitatugoye urashobora kubona ibintu iyo biri kubiraje rero Imana imbabarire vraiment ndetse Imana itubabarire n'abandi bacamanza kumbure bashobora kuba bahora bakora nka bijya je nari ntanguye kwiyumvira kugira ngo ntere grenade kugira ngo urubanza ndarunigire mu menshi mu kuri Imana imbabarire igihe cyose Imana yamigwanirira uwayo kandi ari mukuri naco gituma yaba nk'abacamanza bagenzi banje banyumva no babwira nkabahanura habwa ntivyukuri bujyanye Imana igihe cyose uri kuraca urubanza Imana ibibona nubwo wagerageza kugira amanyanga ameze gute Imana ibibona uri mukuri cyo gituma rero Imana idahora yemera yuko inzira karengane igenda uko nubwo umuntu yopfa fendofe Imana iragaruka ikerekana yuko uriya muntu yazize ubusa yari mukuri nuko rero Imana ihabwa icubahiro kwere kubona ivyikoreye yonyene twebwe tutarinze gukora ibindi bintu bitameze neza yego Shakari nukuri Imana iguhezagire cyane nukuri guhezagire nukuri curabingene nukuri untunganiriza mve mwari ryaroko nukuri umutima wanje wari mu gusadukirayo Mana we sinzi ngene Imana noyita jewe nyene jewe kwihangana nkasubira kubona numva sindikunda bitahura Imana iguhezagire cyane kandi nukuri wumve ko ndagukunda kandi cyane ukuri nanjye ndamukunda ntacyo ntazogukorera kugira ngo nezerwe kuko twabanye mu bihe bigoye no mu bihe byiza rero icyiza ni uko Imana ibikoze sibyo nezerwe kubera ko irabunanirwa ukundi kuko Imana niyo ibikoze kandi Imana ni nyabuntu reka ngira n'ingoga kugira ngo ujye mu polisi ntibaze ibindi bintu sibyo we nawe ucuza inyuma cungikira gatoya sawa sawa reka nyaruke igihe kirekire gihetse ndi mu hawujya buroko ndi mu gasho nongeye kwidegemvya urahansohoye nongeye kubona hanze Mana
ndagushimiye cyane, warakoze, wabanye nanje, waranzigamye. None Mana, ndagusabye uzongera umuntu adasanzwe, uzompindura ihanga muri iki gisagara. Iki gisagara ndakwinginze uzukindindiremwo. Wampuje n'umugenzi wanje kandi yakoze byinshi, ndabigushimiye. Ni koko uri se w'ipfuvyi, uri se w'abantu bose, ushigwe hejuru ibihe bidashira. Ndaryohewe Mana, ishimwe n'icyubahiro n'ibihabwe wewe. Ngwana Sawa bit sawa dai kambara mutwabitsinze nahejeje. agomba ndaguha amahera uje kugura agastoke. Usanga byoroshe cyane iyo umuntu afise agastoke mu nzu. Ndabikunda ingene umuntu azaragura akantu kamwe utuvuta karo k'umuceri ibiki ibintu kweri nyene bitagoranye, usanga bitoroshe kugumugura akantu kamwe. Reka urazi ibintu navyo ingene bisigaye bizimvye sha ntihatari bonyene ikiyo c'umuceri ubu gisigaye ari ibintu n'amavuta asigaye ari kuri 5 mubwo Imana nirabidutabara n'ahandiho. Asha ndabona ibintu ntibigiye koroha, weruka inzira mu none tugiye kuzobaho gute? Ahubwo rero hari ikintu kikiza tutugende kwimaho gatumba turataha mu muji turondera abantu baturimira kwa sokoro sa kwimaho gatumba ibyo rero sikisha nakironde wumva wende umva sha erega nta bundi buhinga none tugiye weruka ibintu bicoroshe ugenda wirima he ku gatumba none tunahone kwa sokoro nyene none ko ndapfuka ubwo numva n'umugongo ucika reka uje he nagasha kuzi ibintu bizimvye ubu umuntu atari kwararima burya rero wewe nta makuru ufise. Hewe je numva ari hatari nenda ko bazi ibintu bona we d'après toi kuvuga ngo byo gatumba none byukuri we nkaho ubona twabigenza gute? Reka ntabyo ugatumba ko twagize Imana tugashika ngaha mu muji no guhangayika tukiruka, ahubwo naje no kurondera icyo nkora kugira tugwanye ubwo bukene. Erega mugabo ibintu byaduze amavuta umuceri urabona n'imbombo yahore kugwase nk'ahantu ubu nijana nawe uravuga gusa singaha gusa mu Burundi ni kwisi yose. Aje numva rero ibintu kabiteye ubwoba ibintu kuko mvuze ko ari nk'ikiza numva ko atari twebwe twenyene nubwo biruko twokora kandi tugasenga kandi tugakora. Basi je numva menga twotuma we kuvuga ibyo ugatumba nyene ko bitotworohera nakujya kuntu nyene byagenze. Je mbona menga tworondera ahantu dukotesha mu mukobwa turondera umukozi aza ararima
ukabura bikurikirana canke kandi ubu unye ndabona nkaha tuba icyo je narigeze kumva yuko hari naho ntigiye ivy'uburimyi ko ashobora kugira akarima k'igikoni, hari ibintu ngo byo kurima mwigunira, hari ibintu byo kurima nyene ahantu hatoyi, hari ibintu byo kurima je mbere washaka menga ntavyibagiye narigeze kugira n'agaformation gatoyi no kurukuta burya anye bararima kurukuta turashobora gutera ibintu civyo rero burya anye nari naravyikawushije mugabo ngiye gutangura rero tuboga basi n'amahera amajana 5 warugiye kugura imboga basi tube tudufise ngaho iwacu ayo majana 5 cyo tuyagura ikinde guna byo gukina none kuzo ufise nayo mahera basi ukayakenera none uzoca uyagura iki nawe reka igasi kuvuga ngo ntiturima erega turarima nani twirirwa turarima ibi byose biduga bigiriki nukuri turarima nenga dukuri bavuga kurimira nevyo nimba waruri kurarimira mu gasho umbe rero nawe utangwa ahungiye none wewe reka nakubwiye ko basi uri kurampaririye none abantu ntibirirwa bararima reka ndakwereka ikintu kimwe je nanje mu bisanzwe je nibaza bana ngaha mu muji aba mama bose abana bose abantu benshi hariya bahora baba hariya ku mutumba ku gatumba usanga benshi bari ngaha mu muji kandi bazi yuko atanico baje gukora ariyo handuruka haba bwa busuma atamuntu akigira nakagori ngo askaze jeje undi utugori nari narimye uje nari narimye ahantu nubwo ntabwo kubwira twose baturaye ngo mbaye ndatureka jeje kubera baje abantu bose baguma bagerera mu muji baje bose niyo bari kurima bakagwiza umwindi none duca tuba abantu benshi turya turakora reka nkwereke impamvu dukora none muri Kenya mu Bufaransa birirwa baragira imyiyerekano y'ibintu byaduze ni kubera iki ntibarima kandi uzi neza yuko muri Kenya arico gihugu ca mbere gitunze muri Afrika igihugu cy'Ubufaransa ntibiri mu bihugu by'Uburayi byama bifasha angaha muri Afrika ibihugu bikenye niwe namwe kweri none ntibarima hewe ndumva rero nakwiye kuja ku mavi agasenga birashoboka ko hari abadayimoni b'ubukene bateye isi birashoboka ko hari abadayimoni bateye isi kugira ngo twishwe n'inzara hanyuma ngira ngo satani nyene aronke uko azojana birega inzara ikwishe kiki ucutangwa kuko n'ibitari ivyo ega inzara ikwishe kwi iyo nta n'ibyo utokora ariko no kwihangana izina ryawe ngira ngo bari bazi mu bihe nk'ibi ko hazoba hari ibintu bitoroshe bakwita kwihangana ariko uko biri kose kwihangana hama tukananya gusenga Imana kwe ntakundi reka ibyo kwanda tubanze tubireke tuvyihoze ntawo bimara kwihamviriza rero n'indi bintu ngomba ndakubarira ibyo by'ibyo nyene umuntu akamenya ingene yifata muri uno muji muri kino gisagara nk'impanuro mu by'ukuri ngomba ndaguha urabona ibyo waciyemwo urabona ibyo twagiye ducamwo kuva turi batoyi no munsi reka tuvemo tukaba dushima Imana aho turi ukaba warabivuye mu gasho abona ko umukobwa mwiza urabona agakanzu nagusoneshereje ubona yuko ubu useruka usa neza rero ngo ndaguha impanuro ukuri uzugira inyifato nziza kandi burya nawe naguriye n'izindi zose nzokugurira ikintu nakubwira urabona turi mu gisagara umuntu atapfa kwifata uko agombye nko kumwe twifata hariya ugatumba ariko turi mu gisagara tugeza koga ugasa neza burya kwiye ejo uzosanga uronse wewe umugabo ashobora kuba n'umugabo w'umutegetsi umugabo ugiye kure nawe wifashe neza umugabo w'umutegetsi umugabo ameze neza urabona nk'ubuje nk'akabari basi urya musheri wanje urya muhungu papa wari umuminisitiri urabona yuko yamaze akaza kundaba akazazananye n'abagenzi biwe nabyumva birasaba rero kutifata fuko bama basanga igihe aza baje kuturamutsa arambarira kwaza
uzomara amazi ikamuriye kandi ari inzaza ntazazananye n'abana nyene mbona abazananye nyene n'abagenzi biwe kandi urumva bashimugana mu kirundi ngo ubu byawe n'inkende apfa yurira ibiti urumva ko nabo bagendana umva umwana w'umushikiranganje umva yuko atagira n'abagenzi nyene babana b'abategetsi bashikiranganje yashinga amateka baba umukuru w'igihugu navyo tubibaza rero iryo teka ry'abantu baba baje ngaha bagacasanga rero nabo mvuga nti turavukana cyasanga nawe wifase nk'urushwere kandi nanje nkeneye yuko muri abo nyene nawe bashaka kuguhitamo none egaye w'Imana irakora ibihambaye usanga nawe bayiki umugore wiki w'umutegetsi shakari ego kweri nivyo urazi naje cagiye nabonye nyine baza ibiduga abasore beza mana we bibibogare navuze ati mana ego nkavuga ati ndakuraba nyine nkavuga ati none urya numwe yahora muri ya kanzu yirabura imwe na rwa rutenge cyane yo basha ni beza kabisa reka ndenda kubaza none bijya bikanzu no kuvyibagira Imana yawe yaradushize ahandi hantu bijya nyene mbese cyo nakubwira ko muri bajya bashobora nico gituma utegeza kugira inyifato nziza kwambara neza ntabwo nzo n'izindi mpuzu hamwe nyene rega bajya nyene ejo dusanga turaba abagore abakenyezi b'abakuru b'ibihugu none je nyine genda byatu uzohora usanga rero turaba abakenyezi nane ndakubaza ugasanga nene suruwo muri Tanzania se batwara igihugu we nuko wikengera umurabe ibyo mugaje ngo murabe ibyo ugatumba nibyo urimo vyonyene ifu ejo tudusanga turi abantu bakomeye cyane none muri bijye biduga nyene wamubona none ko ari iteka byo kubona ibiduga bimeze nk'abijya cyabana bashikanganje biza ngaha ibyiza biri imbere je namaze kubibona ndiko natera ngomba kubikorako nico gituma aha mu muji hari abaescro benshi ushobora gusanga haje abantu baza guhenda uboyi ugasanga baguhaye inda baguteye inda bica birutwa nuko bari kwigumira mu gasho usanga abamotari bose baraboyi hajya aje guhenda ngo nuko afise moto ngo biki je ndamaze kubibona abantu byagenze uko urumva ugasigara uricuza ni kugenda neza uraba ukengutse uraba ko ari ibyo kuko ntabwo ndabwira hashaka kuza n'umuntu urabona ko aha mu muji boza imiduga kandi bajya boza imiduga burya baratinda bakayimenya no kwitwara ashobora kuwutora rero umuntu yawishize ari mu boss yawishize hajya gaca kubesha kubonyana kubesha ngo aje n'imodoka kumbe nuwe yariko aroza senkuru uzosigara urakana amaso kandi naje kwe aha nico gituma ndabivuze hakiri kare kugira umenye nyene witwara hari ivyiza turindiriye imbere Imana duhanagura amarira yose twarize turi muri ajya amagogo yo gatumba najye waciye mu ngahanya ajya mu gasho rero nico gituma ndakubwira ube maso nange umuhungu azakuguhenda urazi rero kwiha ce nibuka hariho umutipa araho bakunda kugendana n'ujya mushari wanje niyo dusohotse we waba ari wenyene mbeba mufise bamaze kumubona bakazana no ngaha bakaza kunda ko n'umugenzi we kweri number 1 rero ubyara nukuraba umuntu akamugukomera umuntu akamugukomera ko nta mukobwa ndabona bagendana rero cyo gituma ndakubwira ube hange kandi wambaye neza umeze neza ashobora urumva kukugisha numva ari byiza kabisa cyane ariko rero wibuke yuko Keve twahanye isezerano ntiwibuka nayo twahanye isezerano hariya inde Keve ahubwo rero je nagenda kuyisabira naye niko tuyindutse ahubwo rero reka ndakuyisabire urabizi ko muja ana Keve ko ari n'umwana mwiza
kuri Keve ni umwana mwiza kandi ameze neza urabona ko se rero arasaba abasore bari nyine mu rwego rwo hejuru cyane uzomurondera akazi kugira nawe tuzotwibaniye rega asa neza kandi jewe kweri ubwo wewe kwiha urakomeneza mu mutwe ubu ibintu byose nakavuze ndiko ndakubwira ibintu bizima ucizana usukamwo amazi mabisi mu bintu byose nakavuze ubwo urabona ingana natanye umwanya wanje w'ubusa kirofa gusa urashaka kuzana ibintu vyaheze kera ukazana ibintu vya Keve ndiko ndavuga ibintu bizima kwiha urakomeneza mu mutwe mbe ngoma ndakwaza wa kirofa basi uzoca uvira mu nzu ugende kuronderana n'uwo mu Keve wawe ubu ngoma ndakubaza burya Keve ubona yo kuviramo iki wewe turavuga ko tugomba gutera imbere natwe aho Imana tuzamure ubu rero kurazana bya Keve yirirwa aravumbagura ibintu by'ibijumbu hariya anye umuntu hariya kandi camaze ngaha anye umuntu w'ikijuju w'ikigugu atanawe gushitsa ugomba kuzoba umugore apfa ayerera n'akana mu mugongo atagira n'igitenge yambaye umuga Keve wenye nuri kwahayagiza ngaha baramuzanye ngaha anye mu muci waje kwiga vyateye bimunanira asubira hariya anye niyo nkuru numvise none urikurazana ibintu vya Keve akumarira iki raba uyu muji wose ingene wubatse n'izindi nzu zose zigiye kubakwa ngaha muri uno muji uravyumva hariya ugatumba urigera unyereka wogenda ukanjana ko ariyo twavuye wogenda ukanyereka umuntu afise na etaje cyangwa afise basi agaseke urambonera ni hehe mu muji hariya anye plito hariya ugatumba urabona umuntu afise n'akaduka atari ubukinga nabwo nyine mwe butwara amakara n'umumotari avukayo ntatahayo aba bahita gusa barengana mugabo uri kurazana ibintu byo kugatumba vrema uri normal urakomeye neza mu mutwe uwo majambo yose nakavuze ndiko ndakubwira ubuzima ejo ngene buzoba bumeze neza ngene utegeze kurungwa n'umugabo mwiza n'umwana w'umutegetsi mugabo we kumbe wagumye nyumviriza mugabo uri kurimvira ivyimviro vya Keve babarira abasikari gusa ibyo byose impamvu ndabivuga burya akamashu k'urukundo karamaze kumfata kandi iyo kagufasha kukavamo biragoye akamashu k'urukundo iyo katuma kagufatira hariya mugasha basi bagatuma baguhezayo ugatuma ugumayo vyanditse urazana ngaha ngo akamashu k'urukundo ega si gupfa ivyo ukunze byose ivyiyoroye byose ngo ukurakunda nje uzosanga uri kurarira mwirirwa na mwana Keve muriko murafudukuzwa mwotsa ubujumbu imizi y'ubujumbu ngaho onye umererwe nabi ntuzovuge je ngo hari cyo dupfana nawe eka kuko nagomba kubwira nuzo muvyikwegeye hanya intabwigibwirwa nuko amaso atukuye mwana wa mama je nimba nuko bimeze tudasangiye ivyiyumviro bimwe tutabona kumwe ntiburigura nangora ucufata utwo duhudu twiwawe ucugenda kwa Keve umusange hariya ugatumba kugira ngo je n'ivyirigwe birankoroga mu mutwe warabonye mu waye zose nagize ca mu bikomeye vyugira ngo bupfungurwe mugabo mushitse ngaha tangwe kuzana iza Keve yaragiye kuraba hariya mugasho yaje gukuranye uwo n'umugenzi arazi n'ivyo akubayeho mugabo uri kuragenda ngo ugiye ngo uri kuravuga ibintu vya Keve ego ucungira vyihuse je vraiment birinde kungora mu mutwe ducutera ugenda nuko je byose birahindutse ivyo nagomba gutuma mu isoko wabanje kuvyigurira uhavunzana n'ibitari ivyo ndumva ko ivyimviro vyawe bidatonze wabanje kuvyigura cane akongera wibara cane n'amahera yanje ukayata kuri kuravuga ngo ibintu vya Keve aho nitwumvikana nawe mbisa mbere nigiye ndahatswe mana yanje ariko uko biri kose Keve siniteze kumuhemukira ariko mana ndazi wewe urumva
wowe watumye bishoboka nkava muri kagasho niwe uzotuma na Keveje tubana kandi ndakwinginze uzotubwira ihanga rikomeye muri iki gisagara. Aba bose bavuga ibya hehe na hehe mana, ndasabye ibyo bamara amazi kandi ndabyizeye ko je na Keve tuzogera kure. Ndarusha ariko nanone numva ndamukumbuye. Nibasi nzongera kumubona ari hehe, ariko mana umuzigama hari hose kandi umwibutse ko ndamukunda.